maze utegeka umutima kureba iby'isi nk'igihombo, utaza akana kuvuga ibifitiye abandi umumaro. Hariho abantu baryoherwa iyo babonye ngo ibihugu biriya ngo byafatiwe, ngo igihugu c'Uburundi ngo cafatiwe ibihano, ngo bigeze ko ngo imiti ngo izohitangwa ku buntu, ukaja wumva umuntu araryohewe, aravuga ngo bari baratevye. Come on! Ariko aha hantu hariho bene so, hariho bene wanyu. Gerageza ukunda igihugu cawe, gerageza ukunda peu importe ingene wowe warahavuye, uri hanze kunuku, ukumva ko abantu bakora ama challenge, bon abantu bakora ibintu, hari abantu bakora ibintu nkumigwa ugasanga bariko batuka nk'umukuru w'igihugu. Burya nta muntu apfa imbere yo gupfa kwiwe basha. Jewe uriko urambwira ngo bazokwisha ngo bazogira iki, sawa, it's okay. Ni bande kwanza bazonyica? Bande ugasanga arubahutse arafashe ifoto agafata nk'umutwe w'umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi, karusanga nka parti yo hejuru niwe mwakashashaho nk'agaparti ko ngaha yamwambitse nk'ijipo. T'as pas honte? Ukiri muri iyo myaka kumva ko ukora ivyo bintu, eske wabajije umutima wawe d'abord avant kubikora? Twebwe mu Burundi turubaha, nta munsi n'umwe nigeze mbona umujene yagurutse ngo ariko atuka perezida w'u Rwanda son excellence Paul Kagame. Nukuri nta n'umwe nigeze numva vraiment ngo ariko aramutuka. Uko biri kose je niwo nobona ariko aramutuka singa musupporting. Abantu bari muri entertainment, ari abantu basigaye bagira ama space canke ugasanga bari live kuri TikTok, ugasanga ariko batukana hagati yabo. Madame Nerinati gurabanya ibitutsi slowly, genda bukebuke. Tushobora gutuka igitutsi umuntu nyene yacumva kumva kiri bizarre, kumva nashaka no ko ashaka kuvugisha. Gute bipe mbita gutuka umuntu igitutsi kiri bizarre kiremereye kurya. Mwana wanje niwumvise gukomeye amashi, uzibuke bya bihe wabayeho nta n'umwe ukuzi. Mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza, hindura isengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye. Uzature ndasinje uriho, ni data wenyine wahawe ikaze muri nje, maze utegeka umutima kureba iby'isi nk'igihombo, utaza akana kuvuga ibifitiye abandi umumaro. Yes, abakunzi ba Channel TV, reka ndabe kazi ngenda bashimye mwebwe maze mukomeje kudukurikira. Waba uri hano mu gihugu cacu ciza c'Uburundi, waba uri muri diaspora, ndakubwiye ngo big up son and don't give up. Yes, igihe cyose ndi ngaha ngira nkora ikiganiro, bimwe mu majambo nkunda kukubwira ni ntucike intege, kuko gucika intege ni intambwe imwe isubiza inyuma, bigatuma umuntu adashika kwihangira ashaka gushikako. Bivuye gucika intege, niki gituma ucika intege mu byo uri kurakora? Ni gituma ucika intege kandi hariho opportunity imbere yawe. En fait ni kutaraba imbere ngo urabe how much ngene imbere yawe hazimvye, hari yabuze imbere yawe ngene hazimvye, ntiwohapfisha ubusa kandi gukora igaranje nyene birava bingora, barumva utuntu twinshi ushaka kubabwira. Iyo nari kumwe n'umuhemvite nari naje kumwakira, mugabo no munsi njewe namwe kabisa. Rero nashaka tuganira uno munsi kuko iyo gituma hari abantu bambajije ko ukunda kuvuga ngo don't give up. Yes, nkunda kubivuga kubera ko gucika intege si vyiza, nubwo ndiko ndabivuga ndiko ndatwenga, si vyiza kubera ko je ndakunda abantu batera imbere. Ashaka kumbaza sinawe umaze kugera kuki, ngeze kuri plage, ngeze kuri World Beach ngeze kuri World Beach, ushaka kumbaza aho ngeze, je niho ngeze vraiment, kandi abizi ko ahantu ntihapfa kuza kwicara n'importe qui. Rero ngeze kuri step yo kuja kwicara kuri plage, numva ndarenze. So rero no musanaje kujisa kugira ngo tuganire nk'abagenzi, inshuti,
abavukanyi n'abandi batandukanye kugira ngo tube turigisha. Nyafati nasanze iminsi yose ko tukama turatumira abantu navyo ni vyiza kuko turaganira kandi ivyo muganira abo mama bikeneye, ariko nuko nabaganiza nanje ni vy'ingenzi cane cyane. Ukaba utaragira subscribe rero ugiye subscribe, iyo ubonye ikiganiro cacu ukagira like biratuma abantu benshi YouTube basi isirikirisha ama video yacu. Uzuragira like vraiment utarara ucugurira ikiganiro basi shonda kuri like, hama umvize ikiganiro hamugire commentaire rero ivyo wumva. Harano ba comment ikiganiro kimaze ko iminota 3 regaga atari umuntu yitwa Shadrack avuga mignone de la capitale, mignone du monde, mignone wacu. Sari cyane Shadrack, sari n'abandi bose muhamugira ama commentaire aba Darcy. Hari abantu badasiba vraiment, abantu bita ba Emile, abantu bita ba Dudu acha yiyumva. Nukuri abantu mugira commentaire misi yose ndabafise vraiment. Hano n'abandi bashaka kubagira commentaire misi yose mugabo ukaba utagira commentaire, nukuri ndagusaba uzagira commentaire ko biradufasha basi ndubufasha mu muduhaye basi sino muze murabikora mwari muri aho rero, mwari muri aho ariko je nari ndaho ndashima Imana n'abandi bantu batari baki imbere ko ntangura ikiganiro nagenda ko turi kuri World Beach, ni beach imwe nararyohewe n'abantu baryohewe nuko naberetse ikibanza bari bagikumbuye, bari batazi ko basuye gufunctiona. Yes, bariko barafunctiona kandi ikibanza ciza guys, nimvuga ciza umve ciza nyene kuko nibaza ko ari mu ma beach ya mbere dufise Bujumbura. Nukuri jewe sindiko ndavuga nango ko bibona, mushaka kuba muri ko murabibona no ku mafoto, mushaka muri ko murabibona no ma video atandukanye. Nibaza ko ushobora kubibona kandi ukemeza 100%. Canke wowe nimba ushaka kuvyemeza basi uzuzi ni nandi ko ndabesha uzoza umpinyuza, jewe uzosha umpinyuza vraiment. World Beach rero nuva ko rimwe ma beach meza cane, asa neza, afise isuku ebana, bafise service zaho none mu gikoni. Ushaka kugira inama hari sale, ushaka kuryoherwa nyene kwibagira ibibazo byawe wicara ku mazi ukamerwa neza fresh, ushaka kugira ahantu jardin, hariho piscine. Yo guys, piscine yaho kuntu yubatse ni esthétique ku bantu bakunda tuntu nyene turi nange mucamo bibona. Nuko nase kuvuga igifaransa cinshi, nshaka kuvuga agafaransa gake kugira ngo ntaza guhashura. So guys, ikitumye rero nza ngo tuganire uno munsi, maze imisi ndiko nakira des messages navuga ngo murabona ko natangwe ndirimbo ngo mwana wanje ni wumvise gukomeye amashi, uzibuke bya bihe wabayeho nta n'umukunzi. Murumva mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza, hindura isengesho ugerekeze mu mihana y'abandagaye, uzature ngo sinjuriho, ni data wenyine wahawe ikaze muri nje, maze utegeka umutima kureba iby'isi nk'igihombo, utoza akanwa kuvuga ibifitiye abandi umumaro. Hari ibintu tuvuga ugasanga abantu bandi nta kamaro bibafitiye vraiment, kandi naje ivyo ndiko ndavuga hari igihe usanga ata kamaro bibafitiye mugabo ndazi ko baki naho bo bari batanu bishobora kubagirira umumaro, niyo mwoba muri 10 bishobora kubagirira umumaro. Nico gituma rero nahisemo kubivuga je nyene kugira ngo ata muntu umwe natumiye. Toto moya Alvin Smith, toto moya kigira kabiri. Igituma nahisemo kuza kwibabwira nuko nzi neza ko ibintu dushaka tuganira bifatanye n'ivyo mazemwe iminsi guys. Je shaka ko musigurira kwanza. Mbayahaga bigeze kumubwira Apotre Mbayahaga, bigeze kumubwira ngo none ngo wowe ngo kuri umuvuga butumwa ngo kuri umukozi w'Imana ngo ukajuvuga ngo kuri politiki. Uzi ikintu yishe abantu yavuze ati tout est politique, tu vois, tout est politique. So hariho umuntu avuga ngo je ngo sinova ku bintu vya politiki, naje n'ukuri ntabyo ndimo cane, ngo mvuga ngo ndayizi mugabo kubera ko numvise ngo tout est politique, niho camvuga ikintu selo uko ndacumva. Hama abatacumva uko ndacumva, hari umuntu yavuze ati iciyumviro canje, je ndakubwiye iciyumviro canje, ariko iciyumviro canje ntigikura ici wawe.
iki ni icyumviro canje gishobora kugufasha nanje donc kikamfasha nawe kikagufasha hama tugahuriza hamwe turakompletana. Hari abantu bavuze ngo reka kwisuka muri ivyo bintu vyo kuvuga ngo uriko uravugira ngo igihugu ngo bizogukwegera. Umugabo iyo azogwa azinduka ajayo. Umugabo iyo azogwa azinduka ajayo. Ni ukuvuga ngo je nimba ndi ngaha, j'ai pas peur. Nimba wumva, j'ai pas peur. Voilà. Tu vois? J'ai pas peur. Peur. J'ai pas peur. Ok. Ruf, sinshaka kugira ubwoba bwo kuba no defenda igihugu canje. Kuko igihugu canje kirankeneye, kiragukeneye. Peu importe la situation, kirankeneye kandi kiragukeneye kubera ko iyo uriko uravuga ngo ndiko ndisuka muri politique, nkaba ndiko ndavugira igihugu canje. It's okay. Nta kundi niba ariko ubibona, ariko kandi wowe sinokubwira ngo ivyo bintu kuvuga ngo jewe fete ndarengeje imyaka 20 ndibaza nimba ntihenze aho mengo ntirakwira neza. Mugabo uko biri kose ndi mature, nta kintu na kimwe uretse sometimes iyo mvuga ati kancorotse, nta kintu na kimwe mvuga ntiyumviriyeko. Nigeze gukora ikiganiro kandi nari nambaye umupira nyene kweri ndiyibutse, nivugira utuntu abantu baranyaraza ngaho ngurumva ngo ivyo ntuko uravuga ngo nta nabisa bisaniye ngo n'imico y'u Burundi. Ega imico hariho abantu baba hanze, hariho abantu baba guys senga wowe gusa senga mwe muyera guhishurire gusa. Je gukunda igihugu canje hari ibintu mba nahanuje mwe muyera abasha kugira ngo ndavugira igihugu canje, kubera ko ijambo ry'Imana hari ahantu ryanditse ngo udakunda mwene wabo canke mwene se, ijambo ry'Imana imufata nk'umwicanyi. No kuvuga ngo Imana imufata nk'umwicanyi. No kuvuga ngo nanje ntakunda igihugu canje nzokwita umwicanyi kubera ko nimba Imana yahisemo ko mvukira mu Burundi, nuko aho nzoja hose nzokwama ndi Umurundi. Nashaka kuvuga surtout ku bantu bakeya, abantu bakeya cane. Reka mpere mu Burundi kuko niho turi. Birababaje kubona uri Umurundi. Guys, hari ikintu kimwe, hari abantu bashobora kuba baragiye mu buhungiro. Murabona nk'ubunyaye muri Kongo hariko haraba intambara. Hari abantu bava muri Kongo bakaza mu Burundi. Bitwa impunzi. Mugabo nubwo ari impunzi, aho bahungiye naho barahungiye mu Burundi baca bitwa Barundi. Bagomba abakongomani mugabo b'impunzi ziri mu Burundi. Naho ushobora kuba waragiye hanze kubera ko maybe hari bitagenze neza, mugabo identity yawe uri Umurundi. Avyumva uri Umurundi. Ivyo rero bisha bituma donc wowe nimba uri Umurundi nta kintu na kimwe kizokura ko identité mu. No kuvuga ngo aho hose wagiye, nimba uri muri Amerika, nimba uri muri Canada, nimba uri muri Etats-Unis, nimba uri muri Europe, nimba uri muri Asia, nimba uri muri Oceanie, ahantu hose wagiye menye neza ko identité yawe ari Umurundi. Bivuga ngo peu importe uburyo bwose wagiyemo, ariko igihugu cawe kizokwama ari igihugu cawe. Hari abantu baryoherwa iyo babonye ngo ibihugu biriya ngo vyafatiwe, ngo igihugu c'Uburundi ngo cafatiwe ibihano, ngo bigeze ko ngo imiti izohitangwa ku buntu. Kajamva umuntu araryohewe, aravuga ngo bari baratevye. Come on. Ariko ahantu hariho bene so, hariho bene wanyu. Ega Imana ivuga bene so, bene wanyu, mwibage abantu Imana yaguhaye mushobora kumvikana muri ko muravuga. Urashobora kwibaza ko hari ahantu wirotrova je ndiko ndiyumvira nk'umuntu no kwisanga muri Kongo ahantu bavugira ingaraguzi. Bazi ko atagenda ngwe no favuga. Ndiko ndiyumvira nk'umuntu no kwisanga mu Bushinwa. Sinoshobora kwiexprime ko ntaco nzi. Mugabo ngiye aho bavuga icongereza nogerageza. Nofuma mvuga give me water. Bakumva ko nshaka amazi. Bakumva nkasaba indya. Bakumva ko nshaka ivyo gufunga. Mugabo mbwiye mwiringa ashati bivuge ntavyo babwira ati bivuge mu Gishinwa ntavyonze. Ho nyene ibintu bavuga kujye kuntu banyara shwishwa. Ntavyo nshobora. Nico gituma mba proud yo kuba Umurundi kazi, kandi nkumva ndi proud no n'igihugu canje kubera ko nico nyine cyo ntabara nabuze ko ndabigenza. Hariyo bene wacu, hariyo abavyeyi, hari inshuti, hari abagenzi. Nukuri abo bose bahari kugira ngo numve nisanze ndi muhira. Rero naho buri muri Amerika canke uri hehe, nukuri uri muhira. Gerageza umenye agaciro ko kuba muhira guys. Kanihorere. Rero ikintu ushaka kubabwira ntuze wumve genre
hagize umuntu haguruka je naribuka ko igihe mpaguruka kuvuga donc naravuze ibintu abantu bamwe baravuze ngo nguri kwegeye ngo ivyo bintu biki igihugu canje ndagikunda kandi ntegeza kukivugira kandi jewe ijwi ryanje rishika kure hage mpanda muri audience abantu bankurikira hari abari muri Amerika kandi ni benshi hari abari muri Canada ni benshi hari abantu bari muri Europe ni benshi hari abari mu Rwanda ni benshi igituma ndabivuga nuko nzi ko bigira aho bishitse kugira ngo wowe nutikosora niba ubona ko ndagize nabi hari undi umwe aza kwikosora kandi warakwiye hari abantu bakumbuye igihugu hari abantu bakumbuye kubona ngaha hantu turi cyo gituma nza kuhabereka donc gerageza kundi igihugu cawe gerageza kundi peu importe ingene wowe barahavuye uri hanze kunuku ukumva ko abantu bakora ama challenge abantu bakora ibintu hari abantu bakora ibintu nkumigwa ugasanga bariko batunga nk'umukuru w'igihugu yo na Bibiliya ubwayo iratwemerera neza bashino kuri hari abantu bavuga ngo urumva ngo amushikikiye ngo ejo bazohava no kuri gihe cyose hazoba umukuru w'igihugu wese peu importe ubigeze aba yaragiyeho je nzomuvugira nzokumva ko ari Sebarundi kuko umukuru w'igihugu wese ahari aba ari Sebarundi rero kuba ari Sebarundi ntegezo kumwubaha no kumukunda hari aravuga ngo kuva ngo atarajaho ngo ibi nibi ngo ntivyari bimeze uku come on ego siko byari bimeze nawe ugiye wavuka nuko wameze niko kimeze uko wavuze niko wari umeze ibintu byose bifise saison bifise igihe niho hashobora kuba igihe c'izuba n'igihe c'imvura nuvuga ngo we niwe wabona umukuru w'igihugu ukabona Imana yaramuguhaye mukunde hari ikintu abantu bafise barafise jugement iyo ikintu ashobora kugihindura ko ku bantu bizera kandi basenga turagisengera ntitwidoga d'abord kwidoga ijambo ry'Imana niryo rivuga muri Philippiens 4:4 basha no kwiga ijambo ry'Imana yaramfashije kuva amenye Imana basi yaramfashije cyane havuga ngo Paulo niwe yakabwira abi Filipo ababwira ngo mwame munezerewe mu mwami ngo ndabisubiyemo ubwira kandi ngo nimunezerwe ngo ubugwa neza bwanyu bumenywe n'abantu bose ngo ntihakagire ico na kimwe mwiganyira ngo ariko ivyo mukeneye mumenyesha Imana mu gusenga mu kwinginga bifatanye no gukenguruka bivuga ngo nta kintu na kimwe twari dukwiye kwidoga yewe umukuru w'igihugu ntitwari dukwiye kumwidogera ahubwo wowe bimenyesha Imana mu gusenga mu kwinginga bifatanye no gukenguruka kuko Imana yari yaraguhaye Burundi tangura ikenguruke d'abord hamuyisabe urabe ko bitazocamo reka no bivuga numva novuga byinshi ariko bisigura ngo nimba uri umurundi wa proud yuko umurundi kundi igihugu cawe no babona ariko arakivuga basi hakubatuka minimum nimba utanagikunda yakubatuka basi yakuja muri commentaire ngo nabandi baraje baravuga ngo baravuyeho sawa tuzokomeza tuvuge nitwa navaho duceho burya nta muntu apfa imbere yo gupfa kwiwe basha jewe uri kurambira ngo bazokwisha ngo bazogika sawa it's okay ni bande kandi bazonyica bande tugerageze kumenya agaciro kico Imana yaduhaye udashobora kubungabona nganeza igihugu cawe ntuzoja kubungabona neza icabandi ntuzobungabona neza ibyo wawe gerageza balance urabe how much twahezagiwe hama ico gukora wenyine uzurashibwiriza sivyo ukunda igihugu guys ndabikubwira ndakwinginga Paulo niwe yariko arabwira abantu avuga ngo ndabinginze ngo kubw'imbabazi z'Imana ndumva ndabinga kubw'imbabazi z'Imana mukunda igihugu cacu kandi wowe ushobora kuba uri hanze atari ikintu na kimwe investisa mu Burundi atari ikintu na kimwe kurafasha basi bakamabara nimba ubona amabara ari mu Burundi basi nawe uri gukora ihugu ngo amabara arasa neza nimba ubona mu Burundi inzumbi warafashe quartier urayita uravuga ati ushaka kubaka nk'amazaye naye ama model ya naye barayikwima warabibaza ko Fabrice yaje akubaka ubu nari karahindura ibintu ubu nafashe isoko nkuru ya Bujumbura ntiyarimaze imyaka atari karayubaka mugabo ugiye yaravuye hanze araza mu Burundi araza kubaka ubwe no muntu w'umumaro kuri twebwe raba abantu bose bagize ikintu bakora ku gihugu cacu raba bagwa gasore baritanze raba ba American ndadaye baritanze kugira ngo igihugu cacu giraho none nawe ni bla ntaco zintwaye kazimane gukunda gerageza ugira ico ukora hama niba ugira ico ukora kizoteza imbere abantu
Nko twe muri shani we dushobora kuba turi batandatu tugasanga two turatezanye imbere je na manager wanje ariko aranteza imbere niko ndamuteza imbere guys umva na service duhana d'abord iri kuvuga ngo ibintu ntibigenda neza umeze gute ariyo amakaraktere umuntu agira akazoka amayibaza ngo ibintu ngo ntibigenda neza ahubwo iyo ibintu uvuga ngo ntibigenda neza uba wihereye ko wenyine uvuga ati ibintu ntibigenda neza wihereye ko d'abord so nta byinshi novuga mugabo ashaka kukubwira ngo igihugu canje kiragukeneye uvyumve sindiko ndabwirira kanguka mugabo uvyumve ko kigukeneye ikangurira kiragukeneye yeah of course kiragukeneye camera nk'ugenda gatoya mugabo wumve ko nimba ushaka igihugu gitera imbere nawe wifisemo uruhara je ndiko ndakora kugira ngo igihugu gitera imbere iyi YouTube channel yanje isigaye irabwa n'abantu benshi bari hanze niterambere kandi nzohora ndabereka ibintu byiza ukaba wumva ushaka gusupportinga ko ushaka kubona igihugu cawe nimba ufise amafaranga none yaduhe kugira ngo tuze turaduga nimba ushaka ko tugenda kwereka mu rumonge tukazunguruka turika amafaranga ngaho hasi hari kwinimire nimba tuba dushaka amafaranga n'ivyumviro byanyu ariko n'amafaranga arimo ko nayo turayakeneye kugira ngo dushobore gukora ibintu hari byinshi tudakora kubera ko tudafite amafaranga sindiko ndasaba mugabo biranakenewe we nimba ushaka kubona ibintu byiza zana ayo mafaranga urako bitahari ahubwo ni usigaye kuba utarimvira ku bintu byiza nk'umuntu yimvira kubaka iyi World Beach wibaza ko atari support ku gihugu nk'umuntu yimvire kubaka ariya mu rumonga kubaka za Sansona kubaka za Mawimbi zande ugiye ku mashu ayi wibaza ko atari mitaye y'abantu none wibaza ko atari iteka ku gihugu turafite ibyo twirata na twebwe so guys ikebuke ya ndumva ari ibyo ikebuke kandi musengere igihugu cacu musomwa yo kuvyina mutamba ngo bra 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 senga Imana bizogenda neza so reka ngende ku kindi rero sasa kubimaze imisi bihari ofete muri East African bon mu karere ka Afrika nibaza ko ubunye edayero mu Burundi niho tumeze neza gusa ahandi henshi usanga hari ibintu mugabo mu Burundi twimereye neza je ndahashinga ntaho umuntu ahari niyo hari abanyarwanda bahavaza ngaho muri commentaire gusanga ariko avuga ngo ivyo nguri kuravuga igihugu canyu kibazo vuga ici wawe je kumva ico wanje igituma ndiko ngarukanye igituma ndiko ndagarukana kuri ibintu yevyerekana no ku gihugu umunyarwanda uri kurankurikira je comprends mal ingene ushobora kuba uri umwana kandi abantu bari ku mbuga ntibaze ngo n'abantu bafite imyaka myinshi usanga afite 20 ans hagati ya 20 ans 25 ans iyo generation yeah naho usanga turi muri generation ugasanga arubahutse arafashe ifoto agafata nk'umutwe w'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi karusanga nka parti yo hejuru niwe mwakashashaho nka parti ko ngaha yamwambitse nk'ijipo tapa honte ukiri muri iyo myaka kumva ko ukora ivyo bintu eske wabajije umutima wawe d'abord avant kubikora no tuvuganye n'ukuri gute ushobora kwifata n'ukuntu ungana uraba ukungena ungana ugafata genre ukumva ko wogira akantu gato cane katamara n'iminota 5 canke iminota 6 je ndakita gato mu gukumva ko kagrava kugira ngo ufate nawe mukuru w'igihugu cacu bigere reka ndakugere ikintu bigaragaza uburi mare dike n'ukuri ntuba wara bon ndimo niyo warareze uri kuramara amazavyeyi bakuvyaye kuko sishaka kumva ingene ushaka gufata umukuru w'igihugu handi hano ukitora ukamutuka n'ukuri nimba ari yo education wowe ufise waronse nahawe n'abavyeyi n'ukuri ntiwabaye eduke sorry sana n'ukuri ntibakureze ariko n'abana kureze ukabumva wogira ibintu nk'ivyo n'ukuri hasi cane hasi kabisa ukwiye kumva no kugira iryo shaka ryo gukunda igihugu cawe ryo gukunda igihugu cawe conyene kiye cawe Rwanda rwawe mugabo ukagira ishaka ryo kucuba no kugira ishaka ryo kubaha ikindi gihugu kubera ko ibi bintu ofete tuzonabisiga
gituma ndavyivugiye nuko nshobora kuba ndi mukuri kuko ibindi ko ndavuga ntuka ni conseil je niko ntaga impanuro ni wazinziza it's okay ndoba nziza ukuri mugabo nawe ku myaka ingaho ufise ukumva ko wotuka ugafata ifoto je birananjugumiza ndumva ndiko ndajugumira neza na neza niba ngene ndiko ndabivuga ndiko tremblement ndumva ndiko ndatramba ingene wifata ukumva ko kwa TikTok uriko atuka umuntu niko ikindi gihugu ukifata birababaje vraiment gerageza umunyarwanda uri kwandaba ndazi ko muri benshi mu nkurikirana nabibonye muri benshi kuko ndabibona muri benshi mu nkurikirana gerageza basi nimba utiyubaha ubaha abandi sivyo nimba utiyubaha basi ubaha abandi kuko sinumva ibi bintu byo kudahuza hariho muramaze kubona je nshaka ntanga akarorero ku bantu bubatse amaze ko umugabo n'umugore canke bagiye abantu baba baravanye haba harabaye nk'aka divorce dimo apana ka divorce haba kutumvikana hagati y'umugore n'umugabo wowe ukaca ugenda ku mugabo bra ujya mugore wawe ujya mugore wawe nibi ujya mugabo wawe nini na nini hasi hejuru ama bra haheze indwi zibiri usanga abantu basubiranye umva combien de fois ça fait urumva combien de fois urumva combien de fois bigusiga ahantu ho kwibaza why nabivuze ibi bintu why nagize ibi bintu iyo nihorera nane nico gituma mvuga ati sinari kuvuga kubyerekanye n'u Rwanda n'u Burundi kuko ejo higiye gusanga basubiranye base ukundana base ukumvikana habaye umwumvikano hagati y'u Rwanda n'u Burundi none gashane haba umwumvikano wowe uzoburi kuri ko tiya uzoburi he twege mu Burundi turubaha nta munsi numwe nigeze mbona umujene yabutse ngo reka tuka president w'u Rwanda son excellence Paul Kagame nuko nta numwe nigeze numva vraiment ngo reka ramutuka uko biri kose je niwo nobona reka ramutuka singo mu supporting novuga ati vugira igihugu cawe haba bagibaho impanuro ubahanure ntimushavuganira ngo kubise ntumukubite iraca ikintu kivuga ngo barundi kazi mwebwe n'ukuri ko mukomeze mwubahe nkuko mwubaha mubasubiza ivyabo mugabo mu Rwanda uriko atuka igihugu c'u Burundi n'ukuri hasi uriko afata umukuru w'igihugu kamugereranya n'abajoki na comedy muri Gents oh my god barukwiye kwisubirako kubera ko u Rwanda nta cabesho ni mwomenya ko ni igihugu novuga ngo ni kivyara c'u Burundi donc nico gituma rero wowe reka kwita mu bintu byo gutuka munyarwanda mu jeune utuka umurundi munyarwanda mu jeune utuka president w'igihugu cacu nukuri ndakugabishije kandi akugabishije kubiva mwijuru apana kubiva ngaha mwisi harya Imana harigira ibintu mundi munsi karengo ariko uzogira ibintu kwa kundi wamenyereye kubigira one day bikagukorako rero igihugu ni mukireke kubera ko nta murundi nabonye ejo ku makazi zose ariko aravuga mugabo ugasanga hari mu Rwanda numiwe umupromoter wa 200 ugasanga umukuru hari baramuzi hari bukuru baramuzi ugasanga bavuga ati courage ukora neza kandi ugasanga mu kaza akora no gucafuza igihugu cacu no gucafuza president birateye isoni vraiment birateye isoni nico gituma je nzokoma nikundira umukuru w'igihugu cacu kubera ko mu vyatureresha harimo gusenga harimo kubaha nico gituma mora nje gahanda bubashe ntariko ndabatuka tako turatukana kugira ngo namwe mubikora mugabire conseil gratuit ndaguconseil ubikore rero wubahe cyane gose
kuko nutubaha Imana izobikwigisha biki ikintu cyose udashoboye kwikosorera wewe hari Imana izi kandi nigeze kwibuka ari mureka atubwira ubutumwa atubwira akantu gakomeye kandi numva no kabapartage vraiment aravuga ngo yavuze ati ingeso wowe udashoboye gukorerako Imana irayikorerako kandi urindiye ko Imana ariyikorerako aha oye nurabibona yoyo irasitura ntirandura gusa uri kugerageza ingeso uramaze ko niko yarageze ugenda bukebuke mugabe Imana ijana inguvu zose eske kwigishije so guys mukundane hama ibiko birabera muri Congo bitaisha one day bitaisha sasa bikiisha takuwa wapi si byiza ko ugira indero ubaha discipline compte toujours mu bintu umuntu akora la discipline irakonta mu bintu umuntu akora nukuri waba uri mu kazi n'abandi ngaha kuri media hari igihe nza nkavuga nkavuga ikintu nije nakivuze c'est pas vrai nasanga ije nakivuze nkavuga ati jeto babarira vraiment babarira rero nawe ntiwige kuvuga nabi si bwo buhizi ntiwige kuvuga ibitagira abantu bumaro nico natanguye ndirimbo so guys rero nukuganira bisanzwe je ngo ndabaganize sanje ngo gutera amajambo nanje ngo tuganire ikikari kiyago tuco kuganira je nawe tuganire nawe uganiriza abandi nukuri nivyo vy'ingenzi nivyo sawa cane hari ikindi kintu rero ndashaka kuvuga murabona ko ibintu byinshi bikivugwa uretse ibinye by'u Burundi Rwanda Congo bla 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 hariye na hariye usanga ivyo bintu biri ku ma platforms abantu gusanga ariko basohora indirimbo ziryoshe ayiwewe naga ntaginge umuntu bita Shan Queen ariko gusohora indirimbo Shan Queen ryoshe yari nk'indiri bavuga ngo ntuzeye ngo weme 23 ngo ifise ngo album ngise ngo album iri kirasohora ngo nico gituma ngo abaririmbyi ngo batarabwa nukuri Shan Queen afise indirimbo guys ntiyantumye ariko je voulais vous dire que afise indirimbo iryoje gusuma n'indirimbo zose no zisohotse indirimbo y'urukundo Shan Queen respect kabisa urarenze kweli hariho undi muntu yasohoye indirimbo iryoshe mbega ni benshi noneho basohoye indirimbo ziryoshe nibaza ko tugerageze trying kubaha no gukunda guys harageze igende ko ndumva indirimbo ya Shan Queen numva umutima wanje bite savro bivuga ngo reka dukunde igihugu reka dusohora imiziki iryoshe hama nyamve 3 album ya niyahera indirimbo zagenda zikuzosoza trending nk'indirimbo ya Shan Queen ngene iryoshe vraiment ntibigereranya so guys nibaza ko atavyisho nababwira mugabo abari muri entertainment musohora indirimbo ziryoshe bari noje barasho indirimbo ziryoshe ba Shan Queen barishe vraiment Bface wewe kweli wewe nawe kweli wewe kweli wapi unatukana sana anatukana Bface why unatukana mbona unatukana sana kandi n'abari mu Burundi bandi abantu bari mu entertainment ari abantu basigaye bagira ama space cyangwa ugasanga bari live kuri TikTok ugasanga ariko batukana hagati yabo madame Nelinat kurabanya ibitutsi slowly genda bukebuke tushaka gutuka igitutsi umuntu nyene yacumva kumva kiri bizarre kumva nashaka no ko ashaka kuvugisha gutu bipe meta gutuka umuntu igitutsi kiri bizarre kiremereye kurya ari abandi bantu babarenganya kweri baba baribereye mu kazi babe courage canke courageuse bivaye ni gifaransa iki donc gerageza mukora ibintu bikundwa mureke kuvanga mureke kuvanga mukora ibintu kimwe wakoze no musi ukabona ni ciza neje ukoze ntiwumve wirata gukora ikibi wirata gukora iciza niba twese ibyo bizokugirira akamaro bihagira akamaro n'abagukurikira kuko nimba bakumenyereye ku bitutsi gutazora kuratukana azogera igihe uzokizwa basi par exemple ugasanga urabuze content kwereka akazi kabamenyereye gutukana none gasha warakiririza ugo munatukana kandi gerageza mukora ibintu no muri kazoza kanyu
bizoguma bikagira impact bitazigira hasi biti gihe kugira bava ngo indirimbo yavumye ngo umunsi ngo ejo ngo gwicira zima ari ibintu bitazigira bizima kubera bivanye none nko indirimbo ya Kidumu nta ndirimbo mviza ya kera ya Kidumu kumva ejo afise akanovera gerageza ukora ibintu biramba nabivuga rero ngo ndabimare kubera ko amasari karagenda kandi murabona burije ntavyo mubona mugaje ndabibona burije mugabo nashaka kubabwira ngo misi yose mukora ibintu muzi ko bigira impact waba uri mu gihugu kundi gihugu cawe waba utari mu gihugu mugabo ukabuzi kavuke ari igihugu cawe c'u Burundi ciza c'u Burundi ukomeze kubukunda no kubwubaha no kubaha indongozi ukabuzi kuri hirya naho nyene ukaba wumva hariho uko biri kose muhira hama ari muhira hariho muri ivyo umwe yavuze ngo yari umukobwa yariko yihakana nyina ko kundi usanga ari abana bafise banyina babo nyene novuga gute sinova ngo bakenye ko nta muntu umwe atunze dabo gukena no gukena umutima basi babandi batabumva bari proud yuko bavukiye ruguru batabumva bari proud yuko banyina babo arabarimyi reka mvuge gutyo babarimye ariko bo mu Kirundi kuge tuziki kutiri Burundi ugasanga yamwihakanye rero igihe kimwe umuririmbyi aravuga ati iyo story ivuga ngo no kuvuga ngo umukobwa yagiye kuramutsa novuga ngo nyina w'umukobwa yaramenye aho umukobwa yagiye kubaka hama agenda kumuramuta hama umugabo w'umukobwa aratangara avuga ati wowe ufise mama wawe avuga ati oya nta mama Jeffis na mama ari he aringa donc uwo mukobwa rero umugabo wamubonye avuga ati wowe ufise mama wawe tanga kuvuga ati byane mugabo umugabo asharavuga ati none wowe wihakanye nyoko wore hakwihakana je ati reka jana twarutamena umukobwa barabuze umugabo ko nyene kwera iki uwo muntu yavuze ngo Daliya ukwiye gusaba imbabazi mama uko yasa kose ni mama nawe wa Murundi ukwiye gusaba imbabazi kuko Burundi uko bwo buri kose n'u Burundi pe importe ahantu uri kandi noneho ntaco dutwaye ntidusa nawe dusa neza rero komeza ukundi igihugu cawe uce twararike pe importe muhira hama ari muhire pe importe uburyo ubwanka mugabo Burundi bwamara Burundi so guys nibaza ko atavyishitse no barambira cyane naho nabarambiye ariko nashaka kubwira ngo peace and love igihugu cacu tugikunde tucubahe niho kizonatera imbere gusumba uko giteye imbere no munsi ciao ciao a bientôt